Shwi niwo bakwira bose uruwa jewe. Yes wakunze explosive ngira mwamaze kuyibona twagendewe n'umutumire twagendewe n'umwe mu baririmbyi bamaze igihe kitari gito baririmba. Obelix n'umuririmbyi aririmba R&B. Obelix n'umuririmbyi sometimes ahora anacishamo akagira hip hop. Amatosumira burya ngo yanatanguye yaririmba hip hop. Umuririmbyi navuga maze n'imisi agerageza gukora nyuma y'igihe kinini yamaze atari karasona indirimbo. Tuze ngaha tukavuga ati Obelix yagiye he, acagaruka atuzana indirimbo bari kumwe na Big Farious. Indirimbo mumaze igihe mukurikirana hano hantu kuri Buja TV. Niyo ndirimbo itwicaritse hano hantu kuri uno munsi, niyo tuza kuyaga ko. Obe urahawe ikaze mzee. Murakoze cyane. Urameze neza cyane gose ndashima. Habari za masiku nzuri tu kiasi. Je ndabona kumeze neza kabisa. Ego. Yes, ishwi nibaza yuko ino ndirimbo yawe uno musi turaza gufata kanya ko kuyivuga ko vyinshi twahora tuyivuga atari huri. Uno musi nishiki. Tukabeshera kuko igihe cyose umuntu uri kuravuga ibintu by'undi muntu atari hari d'une part d'une autre ushobora kubesha. Oya ni bon. Mwamu ifitiye ububasha ni sawa vraiment. Ego. Twatangwe mu kiganiro tuvuga yuko Big Farious amaze imisi adasohora indirimbo. Je ngirane yabanje kukureka kwanza indirimbo yawe banze yinjire mu bantu. Wapi jengira ni hamwe gusa abafana baguma bashaka ibintu bishasha. Sino umuntu aheruka gukora album yasohoye album harameze 3 arahera na ni nka 3 nyene. Yes, haiza amezi 3 arenga gato mugabo pamari ntihararengerana kandi aguma aboneka no mu makora abantuka. Nibaza ko atakibazo. Yes, turaza kuyaga byinshi kubyerekeye indirimbo yiwe Shwi wakunze explosive namwe turaza kubaha kanya. So atari ico mubaza, so atari ico muterera, muraza kugira ivyimviro vyanyu namwe umwanya wanyu wo kubishikiriza muri kino kiganiro. Obe nkine dutangurira inyuma mbere kusohora ino ndirimbo muri kumwe na Big Farious. Wari umaze imisi nawe uri mu kantu kameze nk'agacerere. Je wagarutse maze imisi mvuga ati sisi jamana enda wapi jamana. Aranyika gasubira akagaruka. Ukanyika gasubira akagaruka. Bijya n'ibintu bidushikira kenshi. Urabona nkanje na prepare gusohora iyo ndirimbo. Mugabo Fizo burana ntari ku butaka bw'u Burundi kugira aboneke ni gahunda ipangwa bien avant. Kuko iyaje ubu amara umwanya muto yanga. Rero yavuye hari twabivuganye nico tuma byashoboye gukunda ko dushutinga sino twari twanse ko tuyisohora ari audio yonyene. Kurabona ubu biragoye uco ko umuntu ayisohora ifite amasanamu basi baribuka n'akagasura bakabone. Imeze gute indirimbo? Ndakunda ko twinjira mu detail y'indirimbo. Ego. Indirimbo yakoze ujyari audio. Iyo diramaze nka 2 ans gutyo. Gusa twaciye twigirira mix mastering bishasha. No musi. Imaze nka 2 ans. Big Farious yaguhaye featuring mu buryo bworoshe. Byagenze gute muri rusange kugira ushobore kuko inibaza yuko mu Burundi gukorana na Big Farious nkuko atanguye bivuga cyane ko adafadika abafise amagahunda menshi ataba mu gihugu cyacu Burundi. N'igihe ari ngaha abafise novuga ibintu byinshi cyane ariko arakora ama project y'uwa album. Urabona ko amaze imisa duhana ama album byarakoroheye kumushikira canke musanze mufitanye nyene ibintu by'imigenderanire ya hafi. Boje ujya vraiment sinovuga ngo vyarangoye. Afite Fizo ukuntu ameze ufite talent kugushigikira sivyo nda kumusaba. Urumva ufite talent ufa gusa kumubwira ivyo wifuza arafise umutima mwiza wo gufasha. Antwuhora ubibona hamaje rero ntivyanangoye kubera twa dusanzwe turi kumwe ndambwira papa ndashaka umdressing dukorana kandi arambwira peti yangu wewe nta kintu nakimwe no kwankira turakora. Arambwira ngijya studio na studio sinayirishe. Oya sinayirishe support yiwe. Kandi sijya mbere amfashije ndafise n'indirimbo ya kera yitwa Nyumviriza muri 2019 gutyo. Nyumviriza nayo yari yampaye ivyuma arampana Jonela peti yangu genda gukora amasanamu. Je vraiment sino muvuga fo arafise umuco wo gufasha ntivyangoye. Yampaye studio for free. Arambwira we fata umuproducteur ushaka uratse ko ari abaproducteur batandukanye. Fata ushaka mupanga amagahunda mukore jewe nzokumviriza. Aje arumviriza mutamambwira ati
peti yangu piga iboro ni kari ti mugabo no nyene nta mwanya mfise yes nzoguhamagara muri indwi nyene hama dukore nkore arihura arakunda akore muri kumwe yaramisiguriye apre yaramisiguriye apre acambwira ngo none yo kwitwa collabo gute tutakoranye ko bari kubandika utegezwa kuri nga ngo nanje ngo hajya nakubwiye ati genda ukore nzokumviriza nta kindi nashaka kumviriza nashaka kumviriza ko ivyo wagize bimeze neza basi numve ko hari ico nokosora genre ibintu nk'ivyo muga vraiment ikintu kimeze neza ahubwo ciye numva na esprit yo gushiramwo nanje niko vyagenze iragera urasubirayo muraruko yampamagaye nibereye muhira peti yangu ko wapi niko nyumbani urashobora kuza kuri Bantu Boy dukora akazi ndaje yasanga yashushe mutaho n'uturato yakuye yashize hari aramuzi muri studio afise vibe bisazi ama audio ikirabaho gutyo audio iraheze acahera imyaka 2 indirimbo itarasohoka nibaza yuko bira featuring ya Big Farious byamanye uba wimva gute nibaza yuko bideranja kuguma wumva umenga wisohora vyavyimviro vyo sinzi abaririmbyi hari ukungene abantu benshi batabizi mugabo abaririmbyi afise indirimbiramo iramubaba boje kuguma yumva umenga ashaka ufite kuntu bimeze na Fizo nyene yarambwira ati peti yangu je sindiko ndagutahura abandi dukoranye indirimbo bana sibo babona barayisohoye ahubwo mugabo wewe uripoye nyene mbwe bana je ndafise indi bikorwa vyinshi wewe rero haguma hawo ma contract arukuntu uza ataburyo mfise yes nanje sishobora kwisora uko nyene kubera horazi ibintu vyiwawe wanka ibintu vyo kwihutahuta niko ameze Fizo arakunda ibintu bitware bukebuke uzanye ibintu vyo kwihuta nti muri kumwe urashobora no kwisora ntagufashe no guposta yes akaca yirabira hirya kubera iki yakubwiye mugire kuri gahunda uranka yes hanyuma arakubwira ati we nasanzwe utandukanye n'abandi kwera utamprise yes boje ujya dusanzwe tunahuza ni wa muntu ushobora kubwira ikintu akantahura kubera nk'ubu kugira bikunde dukora clip twavuganye ari muri Itali mbwira mze urafise gahunda yo kuzana yibonye ico gihe yaraje kugira concert muri Gera Plaza ici turavugana ndamubwire bana je wundi tayari dukore video arambwira turi tayari fresh mfise indwi imwe tora umunsi ushaka tuzoce dukora urumva yaje nawe ari stress afite ibindi bikorwa vyo bashaka gukora nawe n'amafeaturing acaguma mwiruka inyuma ntushobora kwibaza uwo munsi nyene muri iryo joro turiko turashootinga Simplice manager wa Wiz Design yaciye aza kumutora twari kumwe aguma mbwira ebana mumpesha ndamutwara ashire mwijwi mu ndirimbo ya Wiz Design ataragenda afite umwanya mutoya rero dukoze duhejeje aca baragenda umve ko mbyo dofara umukozi yaciye agenda muri studio kandi yavuye ngaho muri ko murakora video aca nagenda kubanda wow ubwo tournage kuva muri nama ndabivuga yuko indirimbo itigere burutuntu nyene twatuntu tugenda turaba usanga swat no tuntu tuma experience wagize turi positive cyangwa negative hagati y'indirimbo kugiye gushika isohoke kuva kuri audio gushika kuri video byari bimeze gute gukorana na Big Farious muri rusange experience nyamukuru wahagiriye canke ibintu wahigiye ikintu namwigiye ko kwanza ca mbere aratandukanye na baririmbyi muri studio aba yumva umenga vyose ivyagira vyose nivyo Fizo na experience yiwe yose yararirimba akambwira peti umva gute aca hindukira kunda umva gute kameze fresh umva gute kameze bien sinzi ko ameliora mugaje numva kameze fresh wango kama kako bien tunaendelea urumva ni wa muntu abashaka kwanza muyagi sivyo ntashaka gukora ikintu ciwe ukwiwe oya kandi ivyo just sinijya mbere yarabingize turi kumwe ategezwa kumbaza sikuvuga ngo nuko ngomba ndabizi mugabo akeneye amayide atandukanye je yarashobora no kumpa telefone twicaranye nk'ahantu twicaye nko mu bantu tipeti yangenda hariya umviriza indirimbo urambwira ukagenda ukayumviriza agenda nkumviriza
yinjira aca namubwira ngo ni sawa mbwa urazi ko ntakunda hypocrite nta kintu gishobora kuba sawa cyose mbwira yes namba utumvirije neza subirayo yumvirize shaka wumvirize wenyine genda hariya ni wa muntu ntaza kubabara ngo umubwiye ngo akanaka ahubwo so tushobora kuba utagatahuye wewe akakagusigurira canke akakubwira nuko kameze nzogakosora niko ameze n'umuntu umva abashaka basagira ibintu bitonze kandi aritonda mbega urazi ko ari umuproducteur ajya Fizo abantu benshi nabyo bazi je muri studio yarahigira ibintu ndamaze no kumusanga muri studio ariko akora indirimbo yitwa Tigita ijya beat niyo yayikoreye mbona Tigita ndayibona ya bari kumwe na Israel DJ Israel niyo yayikoreye wenyene wenyene umva no umuntu afite experience nini muri kumwe muri studio tegeza ntuburi ivyo mwigirako cyane ni vyinshi umwigirako vraiment yes indirimbo yasohotse obe yagiye hanze gushika muri kano kanya ni yahe impact maze kugira novuga mu iterambere rya career yawe antukugerageje no kubiraba kuri YouTube ni indirimbo yaduze gusumba izindi nimbo yakurikiranywe kandi novuga merci beaucoup yaramfashije cyane Fizo kuyiposta irashobora gushika haje abafana mu Burundi ni bamwe mugabo bashigikira abantu batandukanye no ku buryo butandukanye rero izina Big Fizo risuburemere ngaha mu Burundi wacu cyane rero mukoranye ari abantu urunguka abafana bandi basanga bo bari basanzwe badakurikirana batari interesse cyane na wewe mu gasanga basigaye bari interesse bivanye n'ijya wewe umuntu aba yaciyemo gushika muri kano kanya indirimbo yarasohotse n'abantu benshi bayakiriye neza ariko je namagira ubwoba iyo umuntu akoranye nk'umukozi featuring muri burya buryo amagira ubwoba nabazi ko ari navyo mu minsi heze jari bimaze imisi biba avuga ati Obe none ntago mbasha asubira kandi anyike asubira bure mu muziki ivyo bintu birantera ubwoba cyane ku murimvyi kuko Obe yugira sora akantu kamwe gacupotera biragabanya impact nini biba bisaba no muziki ndiko ndaraba bisaba ko umuntu yokwamiza ariko tutibagiye kandi aya ma video dukora arazimvye papa arazimvye mu gihe rero nkanje ndikora nasingira umuntu amfasha usanga bigoye kugira ukore clip ya 2 millions 5 à 3 millions hamuco uvuga ngo ku kwezi cyangwa ku mezi atatu ubukora he gapara nk'ababandi ugakoresha doko nijya n'inzira urumva n'ingene mu bivuga umenga hari ukuntu ujya arashobora gukoresha dokomo mugabo nawe narumva ko abuze vraiment video je nanje gusohora rero audio birangora nco bituma usanga natevye ndakunda muga nitonde muri je sanzwe nkunda nitonde fume nkuri ibikorwa bike muga vyiza indirimbo usange yubatse kuva ku nyandiko ama melody production vyose mbashaka vraiment nitonde nsohora igikorwa kimeze neza cyane Obe uramaze iki kitari gito muri game harabona abantu batari babizi bijya yuko utari uwavuba cyangwa utari babonye hino ndirimbo bakavuga ati je narabonye abantu bambwira jamani mukari nkuko umenga uri mushasha kandi umaze imisi itari mike mu muziki namankeneye kumenya ikintu catumye abaririmbyi nkamwebwe mu mara kino gihe kinini ntimubivemo mu gihe ari akaririmbo nzi ka gospel kavuga ngo hariho benshi twatanguranye ngo kandi benshi muri bo barananiwe ni ca kintu canke ni iyo vibe ku kuntu umenga gusubira ukagerageza ubumenga usubira ugaterera urusenga ubumenga n'umusivyanse cyo ubandana wapi biri simple ofete umuziki umeze no bigereranya ni kikugira tubitahure bien basura amaze kubona kaga kopo ka confiture kamwe gusanga bashizemwe ubuki ego umwana iyagize uko agafyeta babwivye umuvyeyi nahamukubita umwana agatima haguma hahandi aguma giruko yes nambona kagenda uko urumva umuziki rero uragoye ko nkanje ndashobora kubita amezi ntariko ndaboneka muziki sivyo mugasuko vose mba ndiko ndawukora
sikuvuga ntabandi ko ndawukora ko akenshi ndandikira n'abandi twemera ibisohotse mwe mukunda mwemera ibisohotse justement kandi nivyo bamushaka ibinyene bisohotse aba ari vyo umuntu aganira ko sivyo waravuze kandi ngurandikira n'abandi ego aya niyo ntariko ndakora hari ibindi bikorwa biriko birasohoka nyine mba nashize mu kuboko washize mu kuboko mbere navuga ko uri mu banditsi beza by the way dufise ngacumbura ndagerageza urinze wandikira abandi nuko baba bakwizeye uyu muga wo kwandika hace gato uyu muga wo kwandika mu muziki w'u Burundi ufise icyayi kibanza kuko twarabonye rafopasa imyidogo y'abarimvyi bavuga ngo bavuga yuko nako yabanditse avuga yuko bataba creditinga mu muziki yuko ari bo banditse peut-être nawe bihora bibarindira muhora wandike ntibavuga ko ari we wazanditse kandi ari umuntu ukomeye kubganje umuntu umanditse ko ari we yanditse indirimbo yawe umuhaye isoko umuhaye abandi bantu bazomurondera ko bavuga ati kiriya kintu yakoze kiri good nanje nzomurondera mfashe byagaragaye nkaho umengo no mwuga wo kwandika ntuhabwa ikibanza gikwiriye kandi jewe kubganje mbona yuko ahubwo umuziki n'ubwanditsi niho bifira niho bikirira indirimbo itanditswe neza ibindi byose nabona amaji n'uguye bari meza gute ntibipasa so uri kurabura uyu mwuga wo kwandika ubona gute mu kino gihugu cacu Burundi gushika muri kano kanya ese urahabwa agaciro canke cabinegrije ukuntu jeno bivuga agaciro ababiha agaciro nabamaze gutahura ko gufashanya canke kwandikirwa atari bibi gusa ari abandi wanangangania usanga umuntu arazi kuririmba afise n'ijwi ryiza ubumelodi bwiza arabutora mugabo texte ugasanga birayumbayumba rero kacuza gusanga uwo muntu arafise complex ngo nakanyandikiye vyava bisarisha nivyo kandi bica bigaruka basanga uwanditse nawe wa muntu ntiyashoboye kumuvuga ko ari we yamwandikiye wa umwanditsi nawe akaca babara ngo kubera ikambanira kandi abitswe je nayanditse ijya ndirimbo ngo atamvuga urumva ukaca usanga hagati yabo bizanye cuka kitari ciza mugabo je novuga ko vyose nivyo mwavuganye ava ataco mwavuganye kubera iki widoga tekereza niko bimeze wewe kwandikira indirimbo umuntu muramuvugana gute bo ni biri kubiri nkanje vraiment je sanzwe ntanashaka nuko baza baramvuga ko je nanditse ngo indirimbo kana akokiye kukuvuga ugira ni marketing bo je navyo nkunda ababizi bababizi ariko igituma ndiko ndavuga ko bakwiye kukwandika kukuvuga nakazi ego ndabitahura nahemba muri kano kanya akuvuze abakwagura isoko ntushaka none kwagura isoko sikuvuga ngo ntavyo nshaka en fait je ndafise touche yiwanje ndafise touche yiwanje n'indirimbo nuko ntashobora kubwira ngo nje nanditsi ugiye kuzumva inyubako yazo urumva ko zubase nk'izi wanje nyene rero je simba shaka kubera iyo mvuzwe kenshi hacahaza ibintu vy'amaserivisi vyinshi rero ibintu hajya ikijama naco cica akazi urashobora kuba serious ukavuga ati ico ndakubwira ati jewe mbashaka tuvugane ava nambara amahera umpaye amahera yanje hama nkora akazi kawe hama jewe maze kumpa amahera ivyo kuvuga ngo nyandike ngo muri description canke hehe nta kimwe biba kimbwiye mugabo urumva twavuganye umugani wawe bigiye kuravuga ngo hama hazi icuka kibi mutavuganye ntakwandike ntaguhe nayo mahera utegezwa kwidoga cyane rero mwanya mbashaka ngume nirira utwi wanje ko igituma ntakunda ko bamvuga hari gihe urondegwa n'umusani kwera ukumva ko adashoboye ukumva ko ari down cyane ukavuga iyi text yanje ifuye ubusa kwera mugana ntacu gapfa kudandaza usanga ari imiha pije amahera siyo nshira imbere hanini mbashaka ebana dusatura igikorwa nyene cyiza umuntu yagoye amafaranga kwiyo mwima text ngo ni kubera ko ari imbanana ndabaha mugabo sinjohe gwanto ego umuziki hari indi swing nyene yawo ubufise no muri studio hari ukuntu nawe wiyumva cha wumva rero wanditse neza dufate ukuva umuntu mukuru wamufashije ubumelodi bwa bien abacu usanga nawe nta efo nta yashitse urumva usanga uracika intege muri wewe ndibuka nani inde Farao yarigeze kunsanga muri studio
muri studio twako dukora n'umuproducteur yitwa Ivan Pro yes sanga ndiko nandikira umuntu mbere no kuririmbana twe twaririmbanye ndashiramwo couple ya mbere yes indirimbo duhaba tuyimenya nitwa oya nirasohoka twakora ubushakashatsi nirasohoka aha sasa wa mujama acha kubitamwo nawo couple yiwe nza numva farara nkweze ku ruhande bro iyi beat ni nziza ijya couple yawe iririmbye neza nta kuntu mujama wo musaba uyiririmbe yose ambwe hafi no wanikunze indirimbo ari yiwe nawe no wanikunze bro uririmba indirimbo yose atari gwawe ari irega mbona n'umuproducteur ariko arambwira ngo bro ngo we tugire gutya ndamureka shire mu by'iwaheze cugaruka ameje uzocugaruka wewe urumva mbwira wapi bro bwo n'ubujyaje bumwe bubi narajanse kweli yes muvyerekeye bwanditsi ni hewe ubaza kuri faho gusumba handi indirimbo uvuga ati bampaye teme zuku canke amasuje yuko ndayandika neza cyane gusumba izindi ndi fort muri deception basi mu rukundo en general ndi fort cyane deception nca ndakwica nibaza yuko wabaye decime nibaza yuko baravuga yuko umuntu ibintu yandika biba bifatanye n'ukuna experience aba yaragize usanga nawe urukundo aho barabesha kubera umuntu avuga gutyo nona nkanje James histoire ntoya y'ubuzima vraiment nta n'indirimbo zitatu noshobora kuronka ndirimba nshatse uvuga ndirimba ibimbako sinibaza ko no kwiza indirimbo zitatu c'est vrai nta bintu biba bikubako fise histoire ntoya cyane yes erega indirimbo narara kusanga araga 3 minutes kombe hari gihe kajya histoire yose ugasakara nk'ama histoire ngaye ari kamwe rero aho bari nzu bavuga gutyo umuntu abadasoma ibitabo abataraba filme abataba mu bantu niho bavuga ko ririmba ibikubako gusa cyane kuko ibimbako je ni bitoya gusumba ibiba ku bantu batandukanye yes obe gushika muri kano kanya umuziki wacu ubona he ubona vya bintu turiko turagwanira byo kuteza imbere ubona biriko biraba canke ni he twoshira ingufu twokongereza muri rusangi twese nkabo biraba kugira ngo tubandanye dushika kure mu bisanzwe umuziki wacu sinovuga ngo nta hantu uragera uri kuratera intambwe ahubwo surtout twebwe baririmbyi turimanika cyane aho gukora cyane harasa umurimvye ko vongo kubera iki ngo Burundi tutagiye muri Trace sasa nitegeko no gukora ahubwo gukora cyane ejo uzovyisangamo cyane urumva sino ibi byo guma tuguhana ngo twe ngo muri East Africa ngo turabarusha kuririmba ngo mu Rwanda ngo muri Tanzania ngo ibiki ngo ntibatwegera Jean biki nibiki none izo ntambara niziki we kora nabindi ibikorwa by'ivuye sino muzikuri kuratera intambwe ubu antwo urabona abarimvyi benshi basuye kuzabarurira indege abarimvyi basigakora ama concert usanga umuntu yahawe akanoti keza antwa bica bigaruka kandi muri vya bikorwa kabona ubu clip umuntu agakora nka clip ya 6 million ari umuririmbyi iyo ni terambere bro terambere antwa je novuga ko umuziki muri rusanzwe kuratera ariko hajya indani muri industry bisigura muri game hagati yanyu abaririmbyi abamensha makuru aba producteur abo vyega muri rusange mubanye gute boje je ndakunda kuvuga ibintu nkirenganira bro urumva nka defo je maze kubona nga urasanga umuririmbyi nkanje par exemple sivyo kubera kwikunda Q-Baba n'umujournaliste gasanga namushize muri timu yanje urumva ahanshatse gukwereka ibintu vy'udutimu ko vyonona gaco usanga Q-Baba yabaye corrompi asigaye yumva ari wewe wenyene ari jewe yoguma agirira promotion orke hariho ba Obelix benshi yakwiye gufasha benshi batandukanye urumva ivyo je novuga ko ari ibintu bimbabaza eba umuntu vraiment batari ko aratahura ivyo turimo hari impano nyinshi ziza zigacika intege kubera kudafashwa kubera kutitabwaho kandi hari abandi bantu quelque part bariko barafasha peut-être batanamenye usanga rero n'abantu ariko basunikwa nk'ibiduga bro usanga umuntu kwera talent yuri down kubera ifitiye umwete wo gukora no gukorompa abantu bamwe niho gumubona akaba ari we bashira hejuru akaba ari ugumubona ibihe byose hariyo nk'abaririmbyi uzobibona urazana uzobibonera cyane
hari abaririmbyi usanga imiziki yabo izwi cyane gusumba amaface yabo gusumba abo usanga umuziki wiwe warashitse imbere urumva gusumba we cyangwa ugasanga undi muntu arazwi gusumba ibikorwa vyiwe urumva ico kintu cyane ubu biroroshe kubera amarezo socio usanga umuntu hari abaririmbyi ngaha wobaza twagira nka open mic tuja nko mwibarabara tukabaza abantu ati indirimbo zitatu z'ino muririmbyi usanga azwi cyane akazibura ntazitore bakazibura nyene mugabo ugasanga wewe baramuzi hano hose arenganye naka natujya natwe n'utuntu two gukosora cyane cyane je mba numva umenga noshigikira umuntu ibikorwa vyiwe bishika kure gusumba nawe uko n'ubundi rega umunsi umwe tuzopfa ibikorwa vyacu bibandanye bibi ibikorwa ntibipfa of course nibutsa ko no munsi niriwe ndumviriza indirimbo za Africa Nova musi wose kuva mu gatondo ubwa muririmbyi yari great ndifuza yuko n'abantu Africa Nova aracahari nta kikarakora cyane ujya no mu idore wanje ndamukunda sana indirimbo ziwe nyinshi vraiment sanga ndiko ndazumviriza za Kayitesi Roza mwiriwe ukanditsi buri muri ziga ndirimbo nizo naciye mbona ati est-ce que tuzoshobora kuronka generation yandika yacu ku buryo inyuma y'imyaka 50 iri imbere 60 bazoba bicara bakavuga ati tugomba twicare twumviriza indirimbo zabo zikifise akanovera nk'akajya kazi ejo bundi naragize ikiganiro ku radio ndavuga ati twebwe aya generation no munsi turiko dukora umuziki upfa mvuze umuziki upfa sinzi ko bitahura basi umuziki usanga utamara igihe kinini utaramba kera baritonda ugasanga arrangement yakubiswe hajya nubugesera kandi barashigikirana cyane usanga nka Chancho yafashe basi Africa Nova ari kuri piano ariko akora indirimbo y'ubundi musanzi wari we wese ariko ngaha ivyo bintu navyo wobona urazi ko mu bindi bihugu aho hakujya mu Rwanda kwanza no muri Tanzania barabigira ugasanga imitwe ingahe y'abaririmbyi kandi bazwi bicaye ku ndirimbo imwe muri studio muganga iwacu tuko duterana amajambo dukoze wasanga hanje nje nakunda akora karimbo karatose ejo twakoreye Cubaba nawe ngo happy oje ntimwanyitaye ngene mwamwitaye ubu twe twiyamira mu ngorane tu sempre neza ko dukwiye gushigikirana no gufatana mu nda bizotuma tubandanya dushika kure ofete benshi bavuze gushigikirana bumva umwana ibintu byo guhekana ku mugongo no gushigikirana mu bikorwa cyane mu bikorwa gusumba ivyo bintu vy'ugunda udupost tw'uburofa ngo naka ngo kuno sasa zongorane nizi oberega zaye muhinga bw'ivyimashire ko nimero kugira ngo abakunzi bawe babiri canke batatu baze kugutelefona ashobore kukuyagisha tubandanya tunumviriza ino ndirimbo ndanabasa muhinga bw'ivyima banze bashiremo indirimbo yiwe muri kano kanya yatwicaritse hano hantu hanyuma muyumvirize turagarutse nakira amapere yanyu nakira mu message yanyu kwandikira muradutelefona ncana kwanza muradutelefona abantu mushaka kutuvugisha mushaka kuvugisha Obelix muradutelefona kugira ngo mushore kumuyagisha ikibazo kimwe bibiri canke bitatu mushaka kumubaza araza kubibishura turi kumera muri kano kanya ni yes nibaza yuko muri kano kanya bakunzi ba imbere yuko bakubaza Jeno banza nkamenya ego ushaka kumenya ivyerekeye career yawe eta actuel ma muziki wawe actuel ma bikorwa vyawe utegura iki nacancane ku bakunzi bawe nakikubajije umera nk'ugikwepa ushaka kunyumvisha ko peut-être ibikorwa bibi bizimvye n'ibiki n'ibindi mugabo nshaka kumenya ikintu cuko peut-être utwasuye yuko omwe ugiye kugerageza kuzuraba ku mwanya duhe ibikorwa bikwiye jewe ikintu kimwe no babwira sinokwemeza ngo Jonzo chansor indi ndirimbo mugabo sishaka gusubira kwicara kubera video umugani wawe vyanse gose umuntu azokoresha dokomo mugabo canke nyine umuntu asora ama visualizer hama ibintu bibandanye mu bikorwa bibandanye bisohoka kameme twarigeze kuvuga muri kino kiganiro ko muririmbyi yubakwa na nibikorwa bitandukanye ndiko ndavuga ibikorwa bifise
amakuru hatandukanye imiziki ifite amakuru hatandukanye uri imiziki itambika uri imiziki idatambika cyane kuri bino bihangange bimaze gushika kure mu muziki urabona neza na neza ko ivyo bintu ari byo vyabubatse kuba bafise kuba Sadbi kuba Fizo kuba Kidumu kuba abajya bose twariko turavuga nuko bafise ibintu bashobora guha abakunzi bitandukanye cyane mbuze bitandukanye ngira urumva ico shatse kuvuga amasije atandukanye amastile atandukanye novuga bakamubona amashusho menshi atandukanye je mpora mpagarara mu kuvuga ko ari cyo gituma umuririmbyi aba great canke amara igihe kinini kuri ico kintu je nawe turagishigikiranye canke ubibona gute bontu beshe ni vyiza kurimba amasije agiye atandukanye mugabo vyose bivana n'umwanya so gupfa kugira kandi bikavana n'intumbero umuririmbyi aba yarihaye nona nkanje ushatse gusuragure zose urabe je ndirimba urukundo n'ubuzima busanzwe ubuzima gusa uzonyumva ndiko ndaririmba ibindi bintu bitandukanye n'ivyo urukundo ubuzima busanzwe ego nta bifu uzonyumvamwo canke indirimbo za politike n'urukundo n'ubuzima busanzwe obe mu muziki w'u Burundi muri Buja Flavor umunsi umwe bishitse bigasaba ko wumviriza indirimbo playlist z'umuririmbyi umwe ubwira ati ngaho uzokuvuriza indirimbo z'uyu muririmbyi nuwahe muririmbyi wumva yuko uri kuramwumviriza wogo umuryohewe umurundi ugira unteranye wa mugabo oya ni bisanzwe jewe bona uko nyene ikibazo cama ari kibazo sino je ivyo ntivyo nankundira ko numviriza umuntu bishitse urumva bishitse nkumviriza umuntu umwe antwa norambirwa n'uwo muntu umuririmbyi ubona ko utorambirwa oya bose norambirwa nta numwe no kumviriza indirimbo ziwe wenyene umwe hakuno uri kuraraba basi muri umuririmbyi umuntu wese afise kujya bavuze ngo African over middle yawe gushika muri kano kanya urashaka kuraba ukavuga ati urabona nk'ujya namukubwiye indirimbo ziyo ndazumviriza muga sinokubesha vraiment ngo nozumviriza nk'umunsi wose ngo nkumviriza indirimbo ziwe ego zishika 10 nozumviriza mugabo ntarashiramwe abandi tuje kuri hip hop baravuga cyane ko ushobora kuba umuraperi mwiza nubwo wabihunze mwabitaye muri benshi sinzi uwo mwabitaye muri benshi twarabigusigiye wewe mu butumwa bw'Imana twabitaye turi benshi hip hop kubera iki mutahi kibanza cyane mu rwabo abaririmbyi tuzi yuko mufise ubwanditsi bwiza bwa hip hop ndavuga wewe hariho n'abandi baririmbyi benshi mugabo ugasanga ntimukiye kibanza bikunda kuva kuki boss mu bisanzwe bivana sije umuntu aba yihaye kuko nkanje igihe niyumvira kuririmba hip hop nigemba numva afite ibintu byinshi shaka kuvuga kandi akenshi uzosanga ari by'ubuzima urumva rero ari nk'ivy'urukundo rero urukundo muri hip hop kweli ntiruduga kweli sindabifana kweli twarekeye Sarkodi hama impamvu ubona benshi usanga umuntu yari umuraperi mu nyuma akacika abivamwo nuko nijya mpano yo guhibongoza aba yiyumvamo akenshi gusa rap gender novuga ko ari ishure mu bisanzwe uzuraba umuntu yahereye mu ma hip hop agiye kuririmba biramworohera cyane gusumba nabo bashika kure cyane ego kubera usanga no kwandika basona nka Double J kuntu yandika nk'abaraperi kandi nawe ni n'umuraperi n'ubundi yandika nk'abaraperi nkako n'akarorero ndaguhaye kenshi biraborohera no kwandika aya ma R&B kuba waramenyereye kubabaza umutwe wandika amafraze 100 gacu usanga uriko yandikira ubufraze tungahe uza guhibongoza indirimbo ikabira gusa no bigore naho kugira ugumane content ufise amajambo make wandika naho ne biraruhisha ariko umenga rap cyane cyane mwebwe navuga abaririmbyi yareze mwayitanguriyemo hari umwebwe ba Double J haba na Dramati n'umuraperi murafise ukungene uwo mudiho wa rap iyo mugiye mudasubira kuhagaruka ngo musubire mu ducanga muse canke musubire mu duhakano ko muri hip hop wewe mu ma projet yawe urafise
kuzosubira kugaruka gatoyi ukatwumvisha inyandiko muri hip hop? ndayifise muri studio kweli. Indirimbo ya hip hop? Ya hip hop anytime yashobora, anytime you can do old school bisazi. Yes. Mugaje ni ubuzima mu bisanzwe. Nibaza yuko uri kurandika old school na kuri kurandika hip hop bikorohera cyane wanashaka. Biranyorohera vraiment. Mfise nka beat yo sanga ari sawa. Mugaje ndashobora no kwandika ata beat mfise. Biramaze kugushikira ukandikira umuntu indirimbo ya hip hop atugiye kuri umwanditsi. Uhora wandikira n'abaraperi. Kera haro nigeze kwandikira kandi uno munsi ari hit mugasi no muvuga. Niyo navyemera yo cha. Yaba kwihakana yo gati. Yaba kudisinga. Ari bisanzwe ivyo. Ari bisanzwe urana ko basigaye bakaze. Bashaka kudisinga ati. Ugenda kuvuga yuko wanyandikiye. Oya. Yes. Yayiririmbye ayi flow wize nkuko washaka. Murinzi wandika indirimbo ya hip hop. Mu bisanzwe umuntu aririmba ukwiwe. Urumva mvuze ukwiwe sinovuga vya bindi ngo ubugabo bw'umugabo nibwo buryo bwiwe, ariko umuntu wese arafise flow yiwe. Nivyo nyene nanje bihora bimbabaza sometimes iyo nanditse R&B. Umva muri je nkumva umenga no iririmba uko ucasanga uwundi nawe ariko iririmba ukunda nca mvuga none ibi bintu kandi ukumva umenga ntibiryoshe, nca no umenga ntibiryoshe ndabaye degute bikini biki mvuga sasa bibandanye gute. Urumva usanga umuntu yacitse intege nyene. Sino umuntu wese aririmba ukwiwe, twese turafise ukuntu turirimba. Yes. Ku ndirimbo yawe wasohanye na Big Farious, by the way congratulations, ni indirimbo nziza. Merci. Abantu bakunda uturimbo twanditse neza, tuvugije neza, turimbise neza, ndibaza ko ata muntu umwe yoyanka. Warose featuring na Big Farious, kimwe mu bintu vyubaka ku artiste nuko akorana ama featuring wanashaka n'abandi baririmbyi mu migambi yawe ya peut-être ya vuba canke ya kure. Ho bari undi muririmbyi yifuza gukorana nawe nimba koko ahari ninde? Bo agenda zifise Crazy Bright twararirimbanye, Kingorongoro twararirimbanye, zose ntizirasohoka. Crazy Bright. Crazy Nines kwa mu producteur. Kandi no mu rapper. Hariyo n'abandi ndafise na projet yo gukora indirimbo n'undi mu nagenda muvugi. Ndamugira ibanga. N'undi mwigeme aririmba neza. Ahubwo abakobwa nibo batama collab mfise nabo. Sinzi bazava yumvira ngo naraba kengereje. Ufise amacakubira afatiye ku gitsina. Oya. Nta macakubira mfise. Mugabo tuzokora. Tugihari ahubwo no gusaba Imana gusiduha ubuzima nta bindi. Yes. Nibaza yuko ku bakunzi ba Obelix mwariko muradukurikirana, turiko turegereza ku musozo wa kino kiganiro. Ariko reka ndagushimire kuri bino vyimviro. Nashaka yuko tuyaga kabisa nyene nk'abantu bicanye ahantu kugira ngo swati kino kiganiro ndifuza yuko kibera nk'ishure aho abandi bana bakiri bato bafise ingabirano bashobora kwicara bakumva akantu kamwe bakagasigarana. Peut-être bakumva ubabwiye ko Big Farious adakunda ibintu vyihuta, avuga ati yaga burya yarabibonye mu kintu kwihuta ntitubikire option nziza. Kwihuta no wundi si vyiza, tugende gahoro. Nanje urabona nigendera buke buke. Ariko ntawe menya nawe nyene ari gihe usanga bikenewe. Bo hari gihe biba bikenewe nyene ko wihuta mugasigi si kenshi nutswe imbwa yihuse vyari bihumye ga papa vyaranse yavyaye bihumye. Ariko hakoze cyane obekuru no mwanya tumaranye. Waranakoze no kudusubira kuduha novuga umudiho mwiza kugira ngo abakunzi b'umuziki babandanye baryoherwa. Genda kwifurije yuko swat umujyo gucanka ubundi ibikenewe vyoboneka vyozara disponibility kugira ngo umuduha umutu updating kuko je ndi mu bantu bemeza kuri umuririmbyi mwiza. Merci beaucoup. Kandi nanje nzogerageza ngiye kugerageza ndabasukemwe kandi kantu kameze neza cyane nabwo cyane. Yes, obe ni ku musozo wa kino kiganiro udusezera abakunzi ba Explosive. Nibaza yuko uzosubira kugaruka soon and very soon uje kutubwira ibindi bikorwa bishasha. Uri ngabire nakabiwe shukwe ritotaye uwazaruta wewe yofahe. Yes. Mbe ari hehe. Ciao Imana ibahezagire ndabakunda cyane. Ndazi ni benshi biriko muradukurikirana. Yes. Naho bitakunze ko mu telefona nta kibazo n'akagorane kahabaye tuzogaruka ngaha vuba cyane tuzanye ibindi bikorwa. Big up.
yes akozi ba Explosive, thank you so much kuri kano kanya tumaranye uwo twari kumwe kuba mu ntango za kino kiganiro. Johnny Q Baba the son of the living God, Mr. You know, mugira aho mubahuye mugira umugwiza Imana n'abantu n'ibintu, agafaranga kitabe mu mifuko yanyu, ariko kandi amahoro atahe mu mitima no mu miryango yanyu. Sure ku munsi w'ejo mu kindi kiganiro kuva 18h gushika 20h. Ciao ciao.